Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Njiri ya Luka ku kigabane cya 17 kuva ku karongo ka 22 kugeza ku karongo ka 30. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo isango ry'umwana w'umuntu. Abwira rero abigishwa biwe ati hazoza igihe muzokwipfuza kubona umunsi w'umwana w'umuntu, niyo woba n'umwe ntimuwubone. Bazobabwira bati nguriya, canke bati ngubu, nimuze mujeyo, nimuze mubakurikire. Nk'uko umuravyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukaboneka ku rundi ruhande, uko niko umwana w'umuntu azoba ku munsi wiwe. Yamara abwirizwa kubanza kubabara benshi no guhebwa n'abantu b'iyi myaka. Nk'uko byabaye mu gihe ca Nowa, niko bizoba no mu gihe c'umwana w'umuntu. Abantu bararya, baranywa, bararongorwa gushika umunsi Nowa yinjira mu bwato, hanyuma isegenya iraza ibatikiza bose. Ni uko byabaye no mu minsi ya Loti. Abantu bararya, baranywa, baradandaza, baratera, barubaka. Yamara umunsi Loti yava i Sodoma, mw'ijuru havuye imvura y'umuriro n'imigende y'ibirunga bibatikiza bose. Uko niko bizomera umunsi umwana w'umuntu azoserukira. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Bana b'Imana, turiko turaraba ibintu biri muri iki gihe ntibyoroshe. Niyo mpamvu nashizemo iyi video kugira murabe iyi video. Iyi video ni umupadiri wo muri Amerika. Umupadiri wo muri Amerika yariko arasoma misa, hanyuma abwira abantu ko gutingana ari icyaha. Abagore n'abagore babana bahuza ari abagore ku bagore, ubwo murabyumva nibwo butinganyi ko ari icyaha Imana yanka cyane. Avuga ati abagore bakuramo inda nabo gukuramo inda, kwica umwana, kuba wasamye inda naho yoba y'ukwezi kumwe cyangwa y'iminsi 2 ukayivanamo, nicyo ni icyaha. Rero abari mu rusengero babatinganye cyangwa se bamwe bakuyemo amada, bumva birabababaje yuko adakwiye kwigisha ibyo. Bamuhamagarira polisi. Murabona rero ukuntu polisi yamutwaye imucuritse, yamutwaye nabi. Ibi rero biracyari mu ntango cyangwa se biriko birabandanya, bigeze hagati. Ariko bana b'Imana, turi mu minsi mibi, kandi minsi mibi cyane ya nyuma. Reka tuzirikane rero ku byo Yezu yagiye atwibwirira, byagiye biva mu kanwa ka Yezu tusoma muri Bibiliya. Turabona ngo isango ry'umwana w'umuntu, hari amajambo ntaza gutebako n'ayandi twotebako. Abwira rero abigishwa biwe ati hazoza igihe muzokwipfuza kubona umunsi w'umwana w'umuntu, niyo woba n'umwe imubone. Yabwiye abigishwa biwe ko abigishwa biwe hazogera igihe bipfuza kubona umunsi w'umwana w'umuntu, bo kwipfuza kubona Yezu agarutse ariko ntibawubone. Ahantu hoca mvuga ati ba Petero bapfuye ugwimbwa, babica nabi, babatoteza kubera kuvuga Yezu Kristu, ba Paulo, mbese ba Yohani na ba Stefano, abavuga Yezu bose barahamwe, baza bicwa, baterwa amabuye, babica nabi. Urupfu rurababaza, umuntu ariko arababarizwa umubiri arababara. Ubwo Yezu nibyo yababwira
rero biriya byabaye kuri ba Petero na ba Yohani n'ubu munsi birabandanya, kandi nubwo bazodutoteza, nubwo bizoba gute, ukuri kwa Yezu Kristo kuzokwama kuvugwa, nubwo umupatiri bamutwaye nabi, nubwo hari n'ahandi ku isi hariho abariko baravuga Yezu Kristo babatoteza babagirira nabi, ariko ntituzoreka kuvuga izina rya Yezu Kristo. Aleluya, amen. 23 aha rero ugiye haruguru ku karongo ka 20 urasanga ijambo rivuga ngo umuzo w'ubwami bw'Imana. Abafarisayo bamubajije igihe ubwami bw'Imana buzozira. Yezu arabishura ati ubwami bw'Imana ntibuzanana ibimenyetso biboneka ngo buvuge ngo buri aha canke ngo buri hariya, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Ubwami bw'Imana buri muri twebwe. Umuntu wese yubaha Imana, umuntu wese avugira Yezu Kristo, yumva ko ahagaze mu bugombe bwa Yezu Kristo, ari mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana rero tuzobuvuga, tubuvuge, tubizire, ariko ntituzoreka kuvuga canke abantu bavugi izina ry'Imana by'ukuri ntibazoreka kwigisha ukuri. Ubu mupadiri rero reka tubandanye turaguma turabishikako. 23 baravuga ngo bazobabwira bati nguriya canke bati nguwu, ntimuze mujeyo, ntimuze mubakurikire. 24 ubwo Yezu ariko aragabisha ati igihe umwana w'umuntu azaba ari hafi kuza, bazoza bababwira ati nguriya Yezu Kristo, ntimuze mujeyo, nguya ari ngaha, ntimuze mujeyo. Kuko igihe turimo bana b'Imana, maze iminsi nkunda kuraba ibintu biri ku ma YouTube, nkaraba hari ibihugu bimwe bimwe ubona umenga nyene sinzi abadayimoni na satani byarinjiye biricara, kuburyo abantu bavuga ngo n'abantu bavugira Imana usanga bariko baragiranya ngo ujya mu pasiteri n'umusambanyi, uriya mu pasiteri bamufatiye gushika naho babesha n'umuntu yapfuye. Hari umupasiteri wo mu Rwanda yitwa Niyonshuti Theogene bamutazira inzahuke, yarapfuye, ariko uravye abantu bari gupfungura ama YouTube kugira badandaze bariko bavuga ibintu uyo Mana yo mwijuru, ukiyumvira ati kandi abantu b'abakozi b'Imana bitwa ngo n'abapasiteri, vrema bitwa ngo n'abantu bavugira Imana, ukaza erega umuntu nawe yaba yapfuye umuzi ko yaru atakorera Imana, siyo yo gucuza gupfunguza icano ngo ukunde wamamaze ko yaru atakorera Imana canke yaru umunyabyaha. Mugihe Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. Kubera iki? Kubera satani yaraje mu bantu aravanga abantu. Ubwo rero iyo ibisebuzi biseburiye niyo biruka niyo Imana yo mwijuru dutabare cyane. Gusa Yezu yagabishije abigishwa biwe ati, kandi uko yagabishije abigishwa biwe niko n'uyu munsi bikimeze, n'ubu ni wabandanya kutugabisha ati muraba maso, hazoza abantu benshi baza baranyiyitirira, nibakubwira ati nguje Yezu hariya canke nguje Imana iri hariya, ntujeyo, nimuze mujeyo, murahagarara bwuma. None bana b'Imana muriko muraraba abantu benshi bari kuzimirira ku ma YouTube ngo hari umupasiteri akomeye aja no kuri YouTube agasengera abagwaye canke gusengera kubona visa ukabura irose, akagusengera ibintu ukabura birose. Ariko bana b'Imana abo rero baba babuze amasengero ingene bashinga amasengero canke babuze amafaranga yo gusinga amadini nyene nkuko byari bikenewe. Nukuri bana b'Imana, iki ni gihe cyo guhagarara neza, tutitaye ku madini. Wowe witeho ko wakiriye Yezu Kristo, ko wabatijwe, ko wemeye Yezu, ukamenya neza ko Yezu yakubambiwe ku musaraba. Uhagarare neza, ureke kwishinga abantu bazoza bakubwira ati nukuri aha niho hari umuriro muri iyi dini, niho hari amavuta
bazananye ibyo byose no kugaba abana b'Imana. Tugeze mu bihe bigoye cyane, kubona umuntu w'umupatiri ariko arigisha ati ubutinganyi ni icyaha, ni ibisesema Imana, gukuramo inda ni ibisesema Imana, bakamutwara nk'uko mwabonye batwaye uyu mupatiri bagiye kumupfunga. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. 2004 nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe w'ijuru ukaboneka ku rundi ruhande, uko niko umwana w'umuntu azoba ku munsi wiwe. Uwo ni Yesu atubwira ingene bizogenda kukuza kwiwe. Abatera akavuyo, abavuga ibintu, abavuga kuriya batabirimo neza, bazi ngo bariko baravugira Imana, azokubita inzamba bisange basigaye abamwemera by'ukuri bagiye. Ibyo nabyo narigeze kubivuga cyane se nama nabicishijemo, nuko jewe ibyo Yesu yamishuriye yajanye bake cyane. Mu isi hasigaye abantu benshi bababaye bafise agahinda, ariko abo yajanye nabonye twari bake cyane. Imana yo mu ijuru iduhe kubitahura cyane. 2005 yamara abwirizwa kubanza kubabara menshi no guhebwa n'abantu b'iyi myaka. Ngo yabwirizwa kubanza kubabazwa agahebwa n'abantu ngo bo muri iyi myaka. Iriya myaka rero Yesu Kristo bamufashe bagakubita bakagira gute, bakica nabi, bakabamba ku musaraba. Iriya generation niyo turimo. Mbese Yesu arabidusigurira neza mu tukibandanya dusoma, niba nabantu bo muri iki gihe ni twebwe twese turimo. 2006 bavuga ngo nk'uko byabaye mu gihe cya Nowa niko bizoba no mu gihe cy'umwana w'umuntu. Aha rero niho twumva ko bisiguritse ngo nk'uko byabaye mu gihe cya Nowa. Mu gihe cya Nowa yari generation yakiriya gihe cyo kwa Nowa. Nk'uko byabaye mu gihe cya Nowa niko bizoba no mu gihe cy'umwana w'umuntu. Ukujya byabaye mu gihe cya Nowa, Nowa agasemerera ati nimuhunge, nyamara hari ibintu bibi kubera ko byabigatanya byagiye bibyara abana, ubugome bukaba bwinshi kuri Nowa, hagarokoka Nowa n'umugore wiwe n'abana biwe, abantu 7. Ubwo rero Yesu ariko arabasigurira ati bijya byabaye kuri Nowa niko no kuri jewe bizoba. Turabandanya 2007 abantu barajya baranywa bararongorwa gushika umunsi Nowa yinjiye mu bwato, hanyuma isegenya iraza ibatikiza bose. Ngo abantu barajya baranywa bararongorwa, ariko Nowa yaravuga ijambo ry'Imana, yarigisha ati nyabuna nimureke ubusambanyi, nimureke ubugome, nimureke ibintu bisesema Imana. Bakamugwiza n'ubuze bakavuga ngo Nowa n'umusazi. Uyu mupatiri yari karabwira abantu ati nimureke ikintu cy'abagore ku bagore, ni kibi gisesema Imana. Nimureke icyaha cy'abagabo ku bagabo, ni ikintu gisesema Imana. Bagore cyangwa bakobwa nimureke gukuramo inda, ni kibi gisesema Imana. Ati uwo mupadiri yasaze. Kandi ibintu byinshi biba muri Amerika, hari ibintu byinshi bizanana muri Amerika. Abanyafrika bakakira ngo ni iterambere barose. Bana b'Imana, ndiko ndaraba tugiye no mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Mu Rwanda baranyumviriza. Mu Rwanda barasasinde indava ikintu cy'ubutinganyi. Ikintu cy'ubutinganyi barakimanikiye n'idarapo. Nukuri Imana yo mu ijuru, muze murasenga abanyarwanda mukiri muri Yesu Kristo, cyane se muri Yesu Kristo. Muze murasenga musengera u Rwanda, kubera nukuri Imana irababaye cyane. Imana irababaye cyane, Imana iratuntuye kubona abanyafrika. Buriya abanyafrika nibo bari bafise agahengwe ko kubaha Imana, ariko gushika ubu nabo bari natwe muri Afrika turi kwitesha agaciro. Bibiliya ntana hamwe yigeze isiga
gushigikira ibyo bintu by'amahano by'ubusambanyi bw'abagabo ku bagabo cyangwa abagore ku bagore. Rero ndazi neza ko hariho ibihugu no muri Afrika uwoza kwamamaza ngo avuga ati nyabuna abatinganyi nimureke ibyo bintu nibara baca bamupfunga canke bo kwicuta batamenye iyo bamucishije. Nkuko uyu mupadiri byamugendekeye. None se abantu twitwa ngo turi abantu b'Imana twatowe n'Imana ngo tuyikorere, ubu koko tuzoze turasigiririza cyangwa tubivuga twinyegeze? Rega na jewe ibi barashobora kubigira ugasanga nanje biramviriyemo ingorane ti ujya mugore yavuze ati uyu mupadiri yararenganijwe, cyane cyane ko nanje ndabishira no kuri YouTube. Nta na kimwe uri muri Yezu Kristo tugomba kuvuga ukuri, abakumva bakakumva batakumva bakarorera, ariko ntihagira bazoja mu muriro bitwaza ngo ntibari barabwiwe ko kustingana cyangwa gukuramo inda ari icyaha. Nukuri birasesemye. Rero Yezu yaravuze ati no kuri Nowa niko byagenze. Abantu baraburirwa, abantu barababwira, bakabona umusayangano, bakabona ngo isi iracyaryoshe, kumbe iri ku marembera. Turabandanya 2008 ni uko byabaye no mu minsi ya Loti. Abantu barajya, baranywa, baradandaza, baratera, barubaka. Yezu Kristo arababwira ati no kuri Loti ngo niko byari bimeze. Ubwo twavuye muri generation yo cyane mu Kirundi kiza, twavuye mu gihe cyo ku bantu bo kuri Nowa. Kuri Nowa Yezu yabisiguye. Kuri Nowa Imana yarakubuye neza isigaza abantu bayubaha umuryango wa Nowa gusa. Noneho Yezu burera ariko aratubwira ati kuri Loti igihe Nowa Imana yatera umwuzure kuri Nowa, abakomotse kuri Nowa n'abana biwe nyuma barakomeje baraza, bamwe bubaha Imana mugabo baragera ahantu bihindagurika, bamwe batangura kuba babi. Ariko cyane cyane igisagara cya Sodoma na Gomora ntabwo hoho yabaye isi yose, kabaye igihugu cyangwa se ibihugu bibiri cyangwa se naho twavuga intara zibiri, abantu b'ibyigomeke. Nuko n'ubu Imana yoraba ibihugu biri mu butinganyi, byatse mu indaro y'ubutinganyi, ikabihonya neza ikabihonya, igasigaza abantu bazoba bari mu bihugu baravuze bati ntidushobora kwemerera irishano ko ryinjira mu bihugu byacu. Abo bagasigara bakaba ari bo bazoza kubaka ibintu, ariko nabwo siko bizogenda. Ibyo byari byiyumviro byanje, kuko Yezu Kristo tugendera ku byo yatubwiye. Yezu we wari karaduha akarorero ko kuri Nowa no kuri Loti. Rero turi kwitegura noneho ibi kuri ubu muzi uzobugize gatatu wa Yezu Kristo, kuko hari aho twabonye ubona ngo nyamara hajya kuri 22 havuga ngo hazoza igihe muzokwipfuza kubona umunsi w'umwana w'umuntu, niyo woba n'umwe ntimububone. Asiho nashaka yamara, reka tuje kuri 25. Yamara abwirizwa kubanza kubabara menshi no guhebwa n'abantu b'iyi myaka. Niki nashaka ho Yezu yavuga ngo nubwo azoza azobanza babare yicwe. Ibyo rero byarabaye, yarishwe, yarababaje, yarigiriye mu ijuru. Ubu rero twitege kugaruka kwiwe. 29 haravuga ngo yamara umunsi Loti ava i Sodoma mu ijuru havuye imvura y'umuriro n'imigende y'ibirunga bibatikiza bose. Imana yo mu ijuru idutabare cyane kandi duhe gutahura cyane. Yezu bana b'Imana, Yezu ni mwiza aradusigurira byose. Aravuze ngo kuri Loti
Loti avuye muri Sodoma mwijuru havuye ngo imvura y'umuriro n'ibirunga. Ibirunga muramaze kubibona abana b'Imana, abantu batari bake baramaze kubibona. Nahora ndabyumva ariko nubwo mba ndiko nabibona ku mateleviziyo, ariko namaze kubona ibirunga ni bibi pe. Genda rabingere byaje noneho ndazi ko nigeze kuzana byerekana bishira no kuri YouTube murabaho biba biriko biratikiza inganda. Bana b'Imana mwijuru hava y'imvura y'umuriro, mwijuru hava ikuzimu na cyane ikuzimu sinzi, ariko ngo n'ibirunga by'umuriro biratikiza abantu bose. Loti ariko arava yahunga n'abakobwa biwe n'umudamu wiwe, usibye ko ubandanije nubwo tutarahagera, ariko tuzohagera n'ikindi gihe. Umugore wiwe byamucanze akiyumvira ibyasize inyuma agakebuka. Ubwo gukebuka si uko yarakebutse ngo arabe inyuma, ahubwo yarakebutse agiye kuraba, ashaka gusubira inyuma kuraba utwo yohungana. Mugabo Imana ibiravye acacika inkingi y'umunyu, ubwo tuzobivuga. Bana b'Imana rero icyo gihe imvura gisegenya y'umuriro iratsemba bo kuri Nowa. Kandi ubundi munsi wenda nzongira ni video muze murabe hariya muri Sodoma na Gomora ingene byari bimeze. Ubiraje urabona n'ukuntu hari hamazu, hari ibintu umuntu atora akabona neza ingene hariho ibintu by'ibisigarira by'amazi bitabashije kuyongobera. None bana b'Imana, umujinya dutera Imana. Imana ni inyembabazi. Kubera uri kuraraba ibintu biri muri iki gihe, Imana yodusiribanze nabi, ariko n'ubundi bizoba ntibirahera, kuko Imana irababaye cyane. Amaraso Yesu yatuviriye mu nzira y'umusaraba no kumusaraba, ariko aragira ngo duhebe icyaha. Erega bo kuri Sodoma na Gomora bo bavuga ati ntitwigeze tubona uwo Yesu ngo dutinye icyaha. None se twebwe twamubonye akaba ari nawe atwigishiriza kubera iki tutotinya icyaha? Imana yo mwijuru duhe kubitahura cyane. Ubwo rero kuri Sodoma na Gomora imvura yaratikije, abantu bari barabaye abagome ku Mana. Sodoma na Gomora bazize iki? Bazize ubutinganyi. Abagore n'abagore barongorana, abagabo n'abagabo barongorana. Ibyo nibisesema Imana. Bana b'Imana, kubera ko Imana yaremye umugore ikamuha byangombwa byitwa bikwiye umugore, kuko Imana itahaye amabere umugabo ikayaha umugore kugira abari wazovyara yose. Ariko kuki turiko turitesha agaciro ku byiza Imana yaduhaye? Warabamwe bagiye kwihinduza abahungu barabakobwa, abandi bagiye kwihinduza abahungu abandi bagiye kwihinduza abakobwa barabahungu, abandi bari kwihindura baba birabure barabazungu. Imana yo mwijuru, nukuri ibintu turimo muri iyi si birasesema Imana. None rero raba abariko baravuganira Imana bariko baratetagwa muri yombi, bariko barapfungwa. Ibaze nk'uyu mupadiri ariko arigisha ijambo ry'Imana by'ukuri, mugabo babirimo ngo yakoze iki? Ndabira mu by'ukuri kuba ariko arigisha. None muri Amerika ubwo bazobandanya bigisha, abapadiri bazobandanya bavuga ijambo ry'Imana. Erega hari igihe tuvuga ijambo ry'Imana bivanye naho turiko turarivugira, hakagira ibyo dupfuka kugira leta ntidufate, kugira ntihagira ababirimo batugirira nabi ngo batwice batumerere nabi. Ariko kimwe gusa nuko twovuga ukuri, Murabona rero hajya bagenda baramuburura, abakristo baravuga ngo I love you father, baramubwira ati padiri nubwo bagutwaye turagukunda. Abakristo bamuremesha bababaye kubera babatwari umupadiri yari karabigisha. Ariko hariho abaza mu rusengero baje kumva ijambo ry'Imana by'ukuri, n'abandi baza mu rusengero barimo abadayimoni baje kuneka.
kuko uwo muntu yari yaje mu rusengero cyangwa abo bantu bari mu rusengero bahamagaye polisi ngo murabe ibyo umupadiri ariko arigisha, kandi ntiyoza guhakana ngo ntiyabyigishije, kuko amasengero yo mu bihugu biteye imbere aba arimo amarikodingi y'ibyo uri kuravuga n'amavideo. Ubwo rero kandi nta n'impamvu yuko yari kubihakana ko atabivuze, kuko n'ukuri kuri muri Bibiliya ibyo yigishije n'ukuri. Bana b'Imana rero dukomere tuvuge Yezu Kristu, twirinde ibihe turimo bimeze nabi, duhagarare neza, kuko igihe Yezu Kristu yatubwiye kiri hafi. Intambara hirya no hino, murazi ibiriko birabaza Nigeri, murazi biri muri Ukraine, murazi muri Kongo, n'ibihugu byinshi nigeze kubabwira ingene Imana yanyeretse umuriro uri kwaka hirya no hino, ndiko ndiruka nkabona hahunze abantu bake cyane, abandi bose bagahira mu uwo muriro. Reka tubigeza hibyo, reka tuze kuri 30 havuga ngo uko niko bizomera umunsi umwana w'umuntu azoserukira. Yezu yavuze rero ngo uko nyene byabaye kuri Nowa, imvura y'isegenya ikagwa, abantu babona bibereye mu mwidegembyo bagize iki. Ariko hari akandi karorero gatoya notanga abana kwanza si gatoya, akarorero kanini cyane notanga. Mu Rwanda Bikira Mariya yarabonekeye abantu, ariko ibanga ryo mu ijuru suko biyamamaza kuba aribo bose ngo bace babibona, bihishurira uwo bashaka. Bikira Mariya abonekera mu Rwanda, abonekera abana 3, ariko ngo baranarenga 3, akababwira ibigiye kuba. Abantu ngo bajya barasaze, abandi tibujya gatolika yoyo amadini mesi aranayisebya gose. Ariko bana b'Imana mushaka mwoshira hasi umupira w'amadini, mukitwararika ibiri muri Bibiliya no gusenga. Nayo iby'amadini niwigwa witwaza idini ibyo bizokugeza kure. Rero bamwe ngo abagatolika ngo ibyo nibyo babaspompamwo ibiki n'ibiki. Bikira Mariya agatanga umunsi azogarukira, amara imyaka ariko arabonekera ikibeho mu Rwanda, babwira ati raba ingene muriko muricana, raba kuki mwankana. Abanyarwanda ngo bajya bana ngo nabasaze mu mitwe, ariko inyuma haheze igihe bya bindi byose berekwa biza gushika mu Rwanda, biraba mu Rwanda. Burya rero niko no kuri Nowa no kuri Sodoma na Gomora biriko biraba. Kajya n'akarorero Imana iriko iraduha. Imana yatuma abahanuzi twavuga bamwe bakadutera ibyatsi, ariko tuba turi integuza, turi umunsi Yezu yaje bamwe bazosigara bavuga ati yo nyamara zipori biyari yarabivuze, yo nyamara ibi byari byaravutswe twanka kumva, yo ayo tubonye. Kumwe nigera kubabwira ingene navyeretswe. Bana b'Imana ndababwire nukuri, abantu muze murabwira nukuri, muze murabwira abagenzi banyu, muhagarare neza muvuge ati nyabuna nimuhunge umujinya w'Imana ugiye kuza, igihe kisarura kigiye kugera. Nyamara Yezu araje gutwara ishengero birihuse, nimutikebuka, kuko ntabwo Imana yo mu ijuru izokwemera aya mabari karabandanya kwazobandanya nk'uko. Umukama Imana bahezagire cyane, reka tuzobandanya nibikurikira hanyuma. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.